hari umwana yakwidogeye mu miseze Lionnel bikomeye cyane urazidika bivuze neza cyane ngo ari umwana yakwidogeye n'umuhungu wanje yavyutse anyidogera mu gatondo ariko umenga nawe niho waruri kuko yayicaye hari yicaye Abeli Lionnel n'iyindi demu nziza cyane nawewe Mfise umugore Mfise abakobwa navyaye b'amaraso Mfise bashikacu Mfise bashikanje ariko kubeke mwumva umuntu akunze umuntu mwumva mu mushupa no kurinda umuntu none gukunda arico bitwaye ariko Lionnel wubatse urugo bigenda gute musubire kuza gukunda abakobwa bo hanze diko ndabibabwira kandi ndabibabwira ariko gute ushobora kubona umukobwa mwiza hama kumubwira ko ari mwiza ni ibintu vyatari kumera mitwa mbaza ariko uriko urumva bobo feedback babiha wumva bavyakire ngo babivuze wewe ataha avuga ati mana yanje ariko man birabasha Lionnel arankunda ariko nukudafata kumwe ibintu sivyo Imana yamuremye neza imuhaye forme yaravine kumubwira ati uri mwiza bica bimugwaza mu mutwe This is Flash TV. We shine to progress. Hello everybody, everyone, everywhere you are. Twizera yuko mumeze neza ni Fresh TV 257. Amashusho meza nkaya muyahabwa n'umuhungu yitwa Irerita Zoe. Ijwi mwumva ni iryandiko Lionnel, the son of God. Dr. Walov aka Diko ndamwakira Lionnel gentil umusaza bagaraki. Ariko urakunda kwibeshe anga twora kurakanga muntu byose uvuze biriko ngo amake keke ngo vraiment mutipe mana ni fresher wa mutipe nyuma ya kamera sako ubihindukije canke washatse kuvuga jewe bigutera ubwoba oho meze neza mu bwami bwa Fresh Studio kwa Diko the Sun kwa Mutamanya kuba Aroni umeze neza ya ni Lionnel bigira indavyi naenda bakumbuye tumwateye imbere musigaye mukorana n'ahantu habye ni heza nawe urabibe meruka ndi muri ntuzenya umeze neza twari hakurya n'icyo shawa rigeze kandi nyene kuza kuturaba tukiri hariya hakurya mutaratera imbere oya gusa twavuye mu bwiza tuja mu bundi oya uvuye mu bwiza uja mu Ijabe cyangwa ukaja mu Buyenzi canke muri Rohero canke mu Nyakabiga Jeko ntariko ndavuga ari amakarice. Okay, merci. Saze fresh ariko ari nyinshi se. Utangiye aho kubwira irerije mbona hari ukuntu uri ahantu mu climatisere. Ngabwo bushize mwari mwampaye akantu ko kunwa none vraiment ntakantu ko kunwa karo no munsi. Sarisha. No mugabo inyota irakwisha. Wapi? Mugabo ahagamazi ayiguriye. Ari uyadandaza avuye hano aho yutse giha. Inde? Wanyuga himba. Adandaza amazi. Biravana gabro amazi yose sama. Oya ntadandaza ahubwo aramamariza. Ngo amazi yose azimye umuriro mugabo sama. Umeze neza. Ako kantu ngo yose azimye umuriro sama. Bivuze ko arayo wonywa yandi ntoya. Biba. Ukunda ya haya rusengo ayo mu nzu. Umeze neza abakunzi. Lionnel ngo aba depression zabaye nyinshi ntugikorera mu ntuze mu matelefone reka ahubwo ndashimiye cyane n'umukiriya avuye gukora telefone nyene vraiment arampamara bitumye ndonka n'amahera ya bisi diko byo kandi byo muzamura muri Diko vraiment nk'ubunye mwate byo twigira serious uravye kuntu mwateye imbere nk'ubu mwamwampaye n'akantu ko kunwa basi ariko nkundashimiye umukiriya wanje yasanze muri OK Bazaar E0 numero 3 diko yase ko ndabivuga ndabivuze ndacara umufundi w'amatelefone ariko nyene nibyo ndiko ndavuga sindabagaye abayakora izigifa cyane bro telefone usaka nino iPhone yanje fe hamuje kwikora ntacubesha abantu ukoresha Samsung kandi ni nkiyi ntabesha oya singiyo dupinge ndayishira muri kamera bayibone reka sawa umuzi azaza kuyikoresha nuko nyine ariko ikintu ca mbere kuko abantu tuzinanye bari muri entertainment batazama telefone ariko ndashimiye cyane abavandimwe babiri bazaniye nakoze telefone ziragenda neza niko ndavuga nti ntabwo gukora amatelefone bigayitse mugo umuntu aravye uburyo bumeze n'izo numaze kugira menga ntugifata ya turnovese wugurura telefone oya vraiment burya Diko umwuga mubi ni wo kuroga kandi nawe nyene uroza ukaronka ico urya ni sawa dohinduka ni sakazi none sakazi oya aho ntituza kugihuriza oya nta kibazo reka mbandanye je ndi umufundi w'amatelefone nukuri
shika ku kazi saa 2 na nusu saa 3 kabisa ngari aba boss batanguye kuza bantelefona bambwira ngo none amasa ariko mumbabarire si jewe ahubwo ndafise ubwoba kuzohavushwana n'abafana umunsi umwe giki kuko abafundi b'amatelefoni hari ukuntu ngo murabahenseriye entre parenthèses banze mumve kano ka ibaze ejo haje gukoresha telefone umufana ukamukorera nabi cyangwa ukamuhenda ngo uzoze kuyitora amarida agasanga siho tugasanga wafatanye mu mashati n'umuntu afana ibikorwa byawe urakoze kandi uragize neza mutima mwerana ndayishimira gwa ico kibazo bafana nkunda inshuti zanje kajya nakazi mba ndiko nakazi ndiho ikibanza nakazi nkora nkunda ko karantunze kantungiye umuryango hama ntabwo bavuga ngo abafundi ntabwo baba bari seri oya gusa no kuraba kamere ni nkuko na diko dushaka kuvuga ati diko vraiment gwaye ikiganiro mpako banze umucorera kandi hari batarinda gucoresha ikintu cyose ukirimwo umenye ingene witwara aravuze ngo ushobora gusanga nk'umufana wawe aje gukoresha telefone ugasanga wamuririye pièce canke sihuri ni vyiza kugira ikinyabufura bivuga ngo urashobora gusanga atari hondi icyo ndavyumva ku mpamvu izi shobora kwandi muri tunaje yatumye wewe umenya akazi mu kandi hama uwo munsi ugacuza ntwambajije hama ikindi kintu ndababwiza ukuri Lionnel nta telefone nshobora gukora iminsi 2 n'imiburi telefone ari je nginde ko ndayikora mwisaha imwe mba nayihejeje canke vyansi sinje ngango mbesha ariko telefone ushobora kunzana telefone nkakubwira ati telefone sije nshobora kuyikora reka mpereze umukorege wanje abari bayikora ivyo urumva nije ntegezwa kuyisuiva rero hari igihe rewe umukorege wanje nawe aba fatiriwe na byinshi akambwira ati rindira kandi telefone maze kuyiha umufundi ayikore singomba ngo ngumva ati bigeze urumva nico gituma vraiment telefone unzane telefone inyuma y'amasaha 2 ni swat yakize canke vyansi kandi ni nkezanka kuko abagwiza atunga mbona baguma babikora neza bamagaze baguma bazana pièce nta motive ni mushaka kubwira ngo telefone yawe yansi kabisa urumva ariko hari gihe telefone yawe bifise ibibazo ukazana telefone par exemple telefone yanje nti kamera aja kurondera kamera acha sanga telefone ahubwo ifise ikibazo cyo kuri motel ariko mumbara diko ariko arangiye imihari ngo kandi ko ndamamaza akazi nkora bro nakuretse uravuga naramye mani ngo sindagucira telefone tuba tuko turakora ntabwo tuba dushaka ziduteranye n'abakiriya diko example wo mu telefone amedanzaniye telefone gitanzaniye telefone fananzaniye telefone dodanzaniye telefone utangira gukora ya urumva ari banzu rindi zimaze kuba telefone 10 muri tiware yanje eske ubaza ko biri fase kugira ngo mvuge ngo urumva ngo ya dodana yiko zabe ya glass na yiko no ariko ndavuga ngo nzanira telefone ndakubwira ati telefone yawe igwaye iki ari pièce tugura nje kuyizana ndayikore ningoga ndaguheza ugende kuko zimaze kuba 10 hari gusanga rero namaze no kuyibaga be ya mpayende gacusanga ndayitaye hariya yindi gacusanga ni handi rero kutitaho ibintu by'umukiriya kandi kutitaho ibintu by'umukiriya hariho n'abakiye bavuga ati wegenda unkorere niba uzombwira icapfu uzombwira mugani wasanga telefone zawe naziriya ama pièce diko nizo yone tupe mu bikorwa bya telefone kwikira mu bya film film hejuru cyane uno munsi ndicara imbere ya ekara kubera film mubaho n'abaridere babiza niyo mpamvu uvuga n'akantu k'amatelefone kagaca kanumvikana cyane kakumvikana ugira inama iyahe abastari usanga hari ubuzi binefaguza kandi bwari kubabesha wewe se umustar ntabwo bari umustar wapi bestare niki hari ibintu abantu cyane diko yazigituma kunze kumbwira genda bibwira abafana banje nane bakwadi kwikiyana igituma dika kunze kumbwira akana ni kura nkunda kumubwira ngo je suis star bivuga ngo star n'umuco w'abandi none ikibazo star ni inyenyeri iri hejuru kugira uyirabe uja mu nzu cyangwa uja hanze ukayiraba ushobora kuba afise n'inzito abaye hejuru ukayirabira ariko ni direct nta infiltration ibakenera kugira ngo banze kuyibona sivyo bivuga ngo uyo si umustar uwo muntu agaya akazi diko ninagaya mumbabari nimba munita muri abastar birabasha mugaje amapana avuga ngo ntabwo uri umustar ku mpamvu yihe diko ndavuga bajya mbere ashanavuga abasa akazi ko hasi naka mbwira oya hari ubuzi yone ubunyene niko cakaza ubunyene kihuta ariko muri society hari ubuzi vraiment bwicwa buciriritse abuciriritse baseka mpereye
kuri kajya kabikorera imizigo yego niko wumva ko gaciriritse sibyo siko numva oya niko Niko abantu bivyo biri bumva. niko biri ajena nkaguca hirya no hino umukarani hariya wa mu mabuja we shadow we gashaka kadogo ingo terurana intware hariya mu modoka kajya niko kazi gaciriritse ariko naganda kubwire ngo uyu mu mabuja vyati terura intwarire hariya urumva yatabona no mukarani mama je ibintu nibwo yabishikariya munuza ntivyari gukunda numva gaciriritse gute bivuga ngo Imana mu kurema umuntu wese muhiki ico bibereye urumva ico bibereye bivuga ngo ujya mu karani nakore kajya kazi ashimira Imana asaba Imana kwimwongereza imbaraga kuko araterura umufuko wa 2000 dikaca zubunyenesha dogo teratino bino mvuye gura ubushirajya 2000 diko wewe ugomye wicaye muhira ukorera ngaha hana make yagusanga uri kurajya nayo utakoreye cha wibaza shadi hageze kuja kugira ivyapati hari baca wisopa nka 5 aho uko ntabanda kubwira ati none diko gute nje kura bro nta kuvuga ngo ubuzima hari abantu bakunda kuntangaza situ nkaje nta kazi na kamwe ntabakora nta kazi na kamwe ariko bisaba umwanya kintu cyose n'umwanya wawe umuntu wenyene azwi muri filime ngo kigendera muri bus man jeje nyene jeje ngira muri bus niyo makuru mfise niyo nyene kugendera mu mahiyasi ivyo bintu uzabivuze ariko nibyo jewe ngendera muri bus mane ariko ndacaronka na bus senga zasenga ndazinguruka ariko no kuyagararako hari umukinyi se wa filime uzi yabuzaye yo kugendera muri bus kuko ubivuze nkuko menga woho no kuyaronka ndacayaronka haraba yabuze ntavyonzi none go basi bararonse yarenza bagira mu modoka diko yana zari zamatiko diko ushaka nje kwibandi muzi wawe je bakagenda muzi abagenzi ariko simba niko navuga ko rebi kurande ko hanje nibyo gusa uti rero je nabagenzi fise nubwo ariko navuze mahana imodoka y'umustari ntaragiramwe ni yande zose zigenda iyo ntaraja kwivura ni yande yaravine niyo modoka ya mbere natanguye merci stana ahubwo rabinyibukije yaraguhaye uradone noneho ntubiziga diko nawe ntabiko nawe bagira n'ingoga bimwe bavuga diko yibagira n'ingoga amana navyo wibuka nabwa musa natwe kuyigonga niko ndayisoba kandi wakurangida so Lionnel sama yinjiye festival birage ibikorwa wateguye bimeze gute okay mbo muri festival mu mwaka weze waragiye muri mwaka weze ndi ukaba muri festival film iryoshe kandi y'amateka zo kuryoha sinza kubihagarara ko cyane kuko sindi muhinga cyane kwanariza amafilme ariko ico nzi ico wararuzinze si bibi birashika ni kumenyera amahiganwa niki uno mwaka twitege kuza gusubirayo nimbuza gusubirayo wiha amahiko ngana gute bro gusubiramwo ndasubirayo byiza cyane hama amahigwe niha kubeka intoko ya samples ariko kumva ari ababijejwe kubeka intoko ya samples amakayiroje ubu ya samples nabo bazotume bayagukura bro hajya twese badurinka mu ishuri bavuga ati mwana genda cyo kwa wa mbere mu ishuri gacho sanga rero tuguma tudobura bakaza kubakuremesha ati ntaco mu mwaka uzuzomenya kandi bashobora kubona yuko n'amashuri bashobora kweheba bakavuga ati Petri rero ndabona ati nikwaguma nga ruzoburorobeze nanje usanga Imana igumuvuga ati we Petri we gumusonga mbere mbona film imeze neza kandi iraryoshe kabisa itaba iya mbere ibiyanyu canke ibihe ya hagati kubera gito biya kabiri se ariko kuvuga wewe uratsinda cyangwa ugatsinda niko bimeze andi makuru mashasha nuko diko yarankumbuye vraiment yabuze zambaza ushaka ndakubaza mpaka yijya yejo meze neza ngaho mbwira urwo vuga ngo nabuze ibyo ndakubaza ndakwishura oya bihari ari byinshi ariko ndashaka kumenya kino kintu hari umwana yakwitogeye mu Mfise Lionnel bikomeye cyane ni umwana w'umupromoter afise na TV akora sinzi no munsi ko ari hari nyuma yo kugusaba ikiganiro avuga yuko yaricaranye na ba abe hari abantu benshi ba mede bose baramuha ibiganiro agushikiriye binavuga ko haswe kumena kamera yiwe nivyo yagiye aranandika bifaje yidoga cyane umuntu yibona iki asumba bari bampaye ibiganiro byose niki ujya mwana Lionnel mufiki
urazidika bivuze neza cyane ngo ari umwana yakwidoge n'umuhungu wanje yavyutsa nyidogera mu gatondo urumva oya namwise umwana kuko jakunda kunyita girlfriend ndamukuriye mu mwuga byensi niyo mpamvu namwise umwana rero abo bana bawe nabonze oya si umwana w'iwanje reka tumwite umusore mutoya basi ni petit frère so ntabwo ntashaje nta bifungiranira n'abantu diko ivyo yabizi ariko icyo kintu carabaye yego carabaye kandi nanye twaravuganye ndamubaza sha ariko gusa ni nkuko wabivuze ntabwo yigeze anyaka ikiganiro oya kandi ntabwo nahatse kumena kamera ariko umuntu wese afise ingene yitwara mu biro ariko rene yari karatembera n'ahantu hari muri sale bigamana amashusho tuba tuyafise bro ariko nawe avugisha Amede aramwemerera baravugana agera kuri abere bakora interview sinzi undi ari hagati ninde ni giti ninde bose barakora ageze iwawe urarahira adiko ariko umenga nawe niho waruri kuko yayicaye hari yicaye aberi Lionnel n'iyindi demu nziza cyane nawewe cyangwa ujyaje niho narindi umengo tubigira uko ndamutse niho narindi ko barakarusho bivuze ko ibyo ndiko nabana nafite na fact oya nimba ari byo ntabwo Hoba harumvikanye n'amajwi yawe uvuga yuko ngo udakwiye guha ibiganiro abantu abari bo bose ngo abana bari bo bose baciga imyuga man ariko diko nk'umuntu nkawe novuga uri mu professionnel maze iminsi mwa bino bintu na journalism nzi yuko ufise ahantu muhuriye kuko waregeze gukora na stage muri ivyo bintu byafashe nko gusuzugura umuntu watereza gutera intege nka mukuru wiwe ntabwo ari uko kuko ubushize twarabivuganye urumva petit frère twarabivuganye ndamubwira yitwa RC promoter RC promoter ya yego ntabwo vraiment ntabwo habaye kudatahurana mu mico yanje ukuntu meze jewe sinkunda kuvuga ndi imbere y'ingi hama ikindi kintu media ndayubaha cyane urumva rero namubwiye ko ntashobora kumuha ikiganiro pasike nariko ndajya ivyo onye muze mu bimunabirabe hariho ibintu biba biri seri sivyo umuntu yantumiye yamfunguriye nicaye neza nta kibazo na kimwe sivyo hama haciye haza umuntu aze kuntanga ko ikiganiro naramubwiye ati wobanza ukarinda tukavugana kandi tukavugana tunasohotse ubwo simba nzi organisation y'iyo evenement mba ngiyemo rero ni vyiza ko duha agaciro umuntu aba yaguhamagaye umuntu aba yakwiyumviriye ko kuko example ni wamwanagiriwe ubakwe nza gukoranga kuri no TV sivyo cinza ni ibintu vya promo vy'ikazi vy'iwanje urumva mba niko ndinjira mu bindi bintu bitaba biri interesse nivyo mba nje gukora ariko ni vyiza ko dukora ikintu kiba kiri efficace nimba ndondeye nk'umunyamwuga ndondera nk'umunyamwuga nimba ndondeye ubwa ngo dupayuke turapayuka sivyo yego ariko tukabiha sense y'ibintu kugira ngo duhe agaciro ikintu hama kucerekeye ku ma commentaire yagiye arabaho Lionnel ndo umuntu muto cyane muto ndazi akamaro k'umuntu kuko twese ntiturahagwa turaha nyene hariho benshi baduciye intege ariko isaha bashobora kuvuga ngo gashango ntavyo narinzi usenze kuzogera none raba mari rero bivuga ngo umuntu wese n'ukuri tubaye kubw'abandi bro kuko jewe ni napfa sinzokwiterwa ngo nishire mu isandugu sinzokwiterwa ngo nishire mu ntuze turakenera niye n'ukuri umuntu wese afise media ndamwubaha nkamwubahiriza jewe diko ndashobora gusuzugura we gatwe ka diko kwera umuhungu nkanje usaze twokutana amakoro muga mbona ko ari media oya man nirundi rwego kuko iyi sanamu igera kure gute none bivuze yuko ujya mwana wo baramwegereye uri egisikiza kuko yatashashavuye cyangwa umusigurire neza impamvu y'ivyo bintu wembo je nibaza twarabonanye turavugana muri ntuza muri evenement ya warubizi finale twaravuganye arantahura ndamutahura nkuko wabivuze ngo no umwana ya hari igihe abantu badatahura ubuco kimwe peut-être we yabifashe ko ari kugara ariko Lionnel ntabwo njanga njanga kurabizi nawe ushatse kumbaza izo ntashaka ndakwishura muga ntavyo wewe zije ongara ko manu bihereye
Kubera uri kibirenge. Uzompamagara ikiganiro ciwawe wenyine apana cyane. Oya gusa ibyo kugara ntavyo ndakuzi ko mugabo urumva kubera ko ni scene yari yaciye. Kandi vyavuzwe baravuga ati byaravuzwe ati bino bintu nibiki araja kuri page aravyidoga ko impamvu narimvuze ngo ndabikubaza. So Lionnel abantu rero bitega iki muri no minsi? Narimvuze nti abantu bitega iki kuko ni Lionnel abantu kunze kugaruka mu binyamakuru bavuga ati no mugabo akora filme nyinshi akina ahantu henshi mugabo hari ukuntu adashaka no kwifokasinga ku bikorwa vyiwe. Imana baheza ko babere ndi wawe muri za manyanga cyo kubona ko bamede mbere si cyane amede nubwo ari umuntu wawe twakubanye muri za Truafa ko badodo fashion uguhari. Niyo strategy yawe yo gukora. Oye udikunda mu star. Abaye hose umbona. Niyo strategy yawe yo gukora. Ntabwo ari. Twe duha ukuri abadukurikirana. N'abashaka kuba bumva ko bakunda ibikorwa byacu. Ntabwo ariyo strategy kugira ngo ngaragare mu by'abandi. Ariko n'uburyo buke bw'iwanje. Ugaragara mu z'abandi kora buzu uburyo bwo gukora. Kabisa. Ndabigusiguriye neza. Diko filme iratwara uburyo bwinshi cyane. Ntama rero igihe utabufise abagufata mu mugongo. Bica bigorana. Urumva? Kandi urumva ntitwonigabana ngo tuje gukorera ahantu zera kuri YouTube nawe urabyumva. Mugabo hakaba mugwaneza mugana bivuze keya sinzi ko bataraboneka cyangwa batarabibona biganiye reka subire ndabivuga ongero bivuga hakaboneka umugwaneza yifuza ko dukorana +1 ndahari hakujya babakubite n'amafaranga hakujya he +1 ariko je abantu baranta ngo dukunda ivyiwacu mwango turondere hanze kubeka biwacu batotubona none sari ntabi wacu no dufise bari hakujya y'inyanja reka hakujya y'inyanja ari yabiwa ntaco twaturondera amata mu matako y'ibikere nimba diko udashobora kumfasha muri babandi rero bavuga ko diaspora tacu imariye ibikorwa mva bwenge rero kubera iki ntavyonzi kubera batirabikwereka basi nta mugenzi wawe none gute ushaka diko gute ushaka sabe ubufasha umuntu ari hanze sivyo sikuvuga ko atobubona kuvuga siko atomfasha oya mugabo wewe diko uzi amahaya yibiwe bigihage bigezeko wewe uzi capati yake kigezeko kubera utashobora kunyimva ati bro vraiment reka basi turanye duteranye dusene na tubiri basi dukora akantu nukuri je nta mupaka mfise mukasi nibaza yuko bareka man je mamagara umuntu wo muri rusange sindaba igihugu sindaba hari sindabiki kuko ni benshi bari no ngaba bafasha ariko uri hanze bikagora bari ko baribona tu uyigihe nicari bwagenda zibazoka invest isaba Imana ibafashe hama bajya abandi bampamagara kubera ko baba bazi ico nshoboye kandi abashimira cyane Imana ibahezagiye kabisa so musaza ndashaka ko duhereza hano hantu ni mutuntu n'utundi kibazo kimwe gusa Lionnel aravugwa ku kantu ko gukinisha ngo imitima y'abigeme benshi turiko turabihoreza ko ni Lionnel azwi nk'umugabo banzureke ndashaka ivuga uzwi nk'umugabo kandi nta musi numwe wigeze wanka kuvyemanga je mu biganiro tumaze gukora ariko hari ma comment y'abantu maze kwakira avuga yuko rimwe ngo ukinisha imitima y'abana b'abakobwa hanyuma bamara kuza bagire bagukunde ukabihakana nkaho taho wigeze ubabona aka kantu man urambesheye impamvu mbeshe urumva umuntu jewe premier gukinisha umutima w'umukobwa ndamukinisha gute ni ukuvuga ngo urabona kwa kuntu abantu bose kuresha urabizi kwa kuntu ushobora guhenda nk'umuntu nagukunze wanjye he umukobwa nawe akajana nago nk'umuntu aba afite izina akavuga ati aba kuri kw'Imana umuntu azi ko nareheje abishiye muri commentaire ashobora kuba atikana bikiganiro oya bro ashobora kuba atikana reka ndaguha kuri kwavyo sinzi nimba ari ukuboneka uvuze ngo mushobora kuba nkinisha none diko fise umugore fise abakobwa navyaye bamaraso fise bashikacu fise bashikanje ariko kubeke mwumva umuntu akunze umuntu mwumva mu shupa ariko mvuze dika cha shupa asi jewe je rero ndavuga ibyo bavuga nta kibazo nanje ndabicishije kugira ngo bishikiye byaje bibi bivuga ngo no kurinda umuntu none gukunda arico bitwaye ariko Lionnel wubatse urugo bigenda gute musubire kuza gukunda abakobwa bo hanze
ariko tanga isigura ico ijambo gukunda. Hako urukundo ariko ndavuga Lionnel ntabwo yumva. Sindiko ndavyumva. Baritwaye bavuga turiya muntu areke guma kinisha imitima yacu. Gute? Rimwe na rimwe turamwenda ko tukibazana umusore akatubwira ko dukunda. Hari umunsi n'umwe batarayibonako. Hari umunsi n'umwe batarayibonako. Iyo nanje nuko nayikwenda yambara kandi ntubatse. Impeta mani turazambara atari inoze. Papa nibo babikira. Arnovich. Urabe muzaza. Gusa sinda yambara ngaho. Urumva? Mbo oya ndiko. Nukuri cyo biravana n'ivyo gushaka kumbaza. Mugabo gukunda abakobwa oya ubwo rukundo uri kurambwira ni relation d'amour. Ibi bituma nyene nk'ubu we warubatse ijya mugore wawe ukabumwita umudamu wawe nawe akakwita umugabo. Ariko sinibaza yuko yo biba bihari Imana ngo nogira nk'abagore benshi biranga. Ariko baravyemera. Ateko y'umuntu ntavyemera. Bimakambe mw'Islam cangira abane. Rero kuri ico nukuri ndiko abantu barije babishe muri commentaire mugabo Lionnel ni umuntu ari simple ni umuntu yikundanira n'umuntu yifite umutima mwiza kandi umuntu mubisha Lionnel n'umugome ndamuzi nyene nivyo bavuga ataragutwengera akakwereka ko mwakundanye byose bihari ariko mukanya ukamuhigaho wamubonye ukamubura none babashaka yuko ngiriki none umuntu ubwiye ngo je teme nagukunze umwana w'umukobwa ukamubwira ko unezerewe amataye we nukameze ndabibabwira kandi ndabibabwira ariko gute ushobora kubona umukobwa mwiza hama kumubwira ko ari mwiza ni ibintu vyatari kumera mitwa mbaza ariko uri kurumva bobo feedback babiha wumva bavyakire ngo babivuze wewe ataha avuga ati mana yanje ariko man birabasha Lionnel arankunda ariko nukudafata kumwe ibintu sivyo Imana yamuremye neza imuhaye forme kumubwira ati uri mwiza bica bimugwaza mu mutwe nibishobora kubangamira urugo rwawe ariko nawe wambwiye ko Mfise freshere none nce ngwara mu mutwe ngo diko yankunda ariko sinokubwira ngo umutima wanje ngo wakwishimiye ngo kwakwa nashatse kumenya ntibibangamira urugo rwawe nk'ivyo bintu ufata ko menga biroroshe vyibi nk'uburi kumwe na madam wawe muri base ukabicaranye n'undi mukobwa ugaca waduhura umukobwa we na sister mwiza nagukunze ariko nyene nanje no banarasaze ubivuga umugabo example ni mbonye umukobwa uri mwiza aho no kwa mvuga oya diko ivyo bintu sivyo kandi mvuga rimwe ryaye none mwe diko reka kujija abantu tubaho kuri kwabo abakobwa beza barahari Mfise n'abakobwa beza oya mani uko kuntu uri kurabitwara nibyo turavuga abakobwa ndaza abantu bo none mbaza ikibazo nuko utatoboye sinatoboye ikibazo canje kweli kumvikana umukobwa muhuye duhuye kuki muhuriye ahantu okay example tuvuye mu event turahuye na Mimi sivyo duhuriye kuki duhuriye muri filme kandi ni mwiza nuko mubwira ko ari mwiza n'intu vyatari bro ariko nagwa Lionnel ubuze umukobwa wubahutse ugafata ubusire kumubwira ngo uri mwiza nakwishimiye wewe ubuze uburyo bija kumugwa mu mutima kandi niyo mpamvu bavuga yuko ukinisha imitima yabo wowe bayifatanzeriye mugihe wewe ngo uri ko ako kantu rero niko ariko ijambo rimwe no babwira no kuri ndabakunda ariko ndabakunda no kuri kw'Imana ndabakunda muri beza muri inshuti ndabakunda byo kuvuga ngo kubakinisha imitima nuko ntabwo sinzi ko ivyashatse kuvuga hanyuma iyo wumvise umuntu avuga ngo Lionnel arakunda abakobwa byo byakira gute irega nivyo none ababesha ntababesha urabakunda gucushaka ngo Lionnel yavyivuye bakunda abakobwa ndabakunda n'Imana yarabamaye narabavyaye so muzaza wakoze kuza tugushimira cyane twifuriza n'insinzi muri First Cup kuko nibwo rugamba twimirije merci beaucoup dik mani guhezagirane natwe This is Flash TV. We shine to progress.